bwafashije no mu buryo bw'iterambere. Hagwiriyemo abarimyi harimo gushobora kwiyungunganya mu gushobora barimo bararima turabasanga ku kivi tukabire ko barima kijambere no bakoresha imyavu ikirundi n'ishobora kugira bakoremo pH nkaza canke za makamba usanga abantu bataramenya kurima kijambere. Baguca tugwizana imbuto zirobanuye je nk'umugwiza mbuto cooperative ndongo yigwiza imbuto abo barimyi nyene abo bari muri association y'ibihumbi 5 warinze aba muri association y'ibihumbi 5 turamuha naho arima kuri gusa bamwereka n'ukuntu arima kijambere ntitumuha ibya gusa turamuha ariko nta muntu twaka naho tuba twayiguze naho twaka amafaranga yayo turamuha arima gusa kugera ku hegitari tumwe kuna arima kijambere kuna kuramo pH abimenyerera rimwe ashobora kuza ari umwe bashobora kuza ari 10 bashobora kuza ari 30 bashobora kuza ari 50 mbere kubera abantu bakunze uwo mugambi n'abantu barimo baraduha amatongo kudufasha bene igihugu mu uwo mugambi nk'imakamba ariho abazungu y'amagitsa ashika ku 15 n'umuntu ari hanze yaremeye gushobora gukorerana n'uwo mugambi nacyo nawe nyine asaba turabona mu mizi uzorushora ibyacu tuzoba tudandaza ibyacu barukari n'ubujumba rudandaze naganira kamike tworongo gwarukarushika abarozi bashika miliyoni bitabira uwo mugambi kweli twatuma twaronga amafaranga ashika 5 miliyari ayo mafaranga usanga mu myaka 5 mu myaka 10 abanga zomara y'abarundi gutwara abantu n'ibintu bari by'abarundi amayinisi bari by'abarundi furuzo bari by'abarundi amwe no kwiciyana ugateye y'amodokari yacu rero n'umuntu usanga imodokari 10 yari z'umuntu gwezi y'amodokari za kanaka aho bakumva gurahiye bavuga ngo y'amodokari ya kanaka yahiye kandi naho nyine ko mure ivyo bikomeye byavuye mu mifuko y'abakene. Okay, yes. Tubaramutse cyane tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga ni wa muhungu wanyu Ombishanjuma. Uyu munsi nongeye gutega iteka ryo guhura na wa mutama benshi mukunda mu cyane mu gisata c'uburimyi mutama mbona nkira karori yadusanze Bujumbura muta ndabaramutse cyane. Maraneza akazuba k'ibujumbura n'ubushuhe bwaho murabwumva bumva sinundano washoshe cyane yego kumure mutamangira ngo bimeze neza inyuma y'iminsi myinshi tudahura abadukurikirana bama bariko ratwishuza ngo wa mutama ngo mutuvugishirize ngo komeze kudusangiza ubumenyi yabiganiro donc muhora mutanga ngo biratanga umizero mwinshi bikabumvisha ko gutera imbere bishoboka kandi biciye muri cyo gisata nyine cy'uburimi. Ego muta none nyuma hajya tuvanye hari ikindi twumvise muri ko murakora gishobora gufasha abantu benshi bishoboka icyo kintu cyo twagomba mu dusobanurira. Ego ndavye nyine cyo bari mu gihugu cacu n'umuntu ubona nawe ari umukozi yamakokeve kandi leta arongo yarashize intumbero yo kubundi kwabumutse muri 2040 na 2060 none cyo bari cyo cyifashe kitagisega kwifatira kw'igihugu bica mu bene gihugu nyene abene gihugu basega igihugu bagisega bene gihugu bakenye igihugu bagikenye iterambere rira ku mwene gihugu nyene nanje nk'umwene gihugu ndafise icyo nifuza guterera muri leta kugira iryo hangiro shikweko iyo hangiro shikweko cyantera kamo abantu ugwaruka iyo tuvuze ugwaruka n'abantu bari hagati y'imyaka 15 na 40 abo n'abajeni kandi batereza ko bake gihugu ni nabo usanga kenshi basambura igihugu urumva rero abo ubaciyeko urashobora kumuri kubaka cyangwa ugasambura. Ego rero ni mu bantu bubaka none muvuze ko mukeneye kugwaruka jepiziwe no kubaka biciye rero mu burimyi n'ubwubatsi ko marashobora kubaza ati byogenda gute je nashize intumbero
y'ukurwanya ubushomeri na cyane cyane usanga abantu bavuga ngo babuze akazi urwaruka twabuze akazi je nashizeho intumbero icyo novuga kereyasiyo y'akazi abantu kwihangira umurimo mbere umuntu akaba umumiliyaderi arimo arakora ati gute je nashizeho asosiyasiyo yitwa defade ni kuvuga abizi ikinyamazuru barataye insiguro yayo ko ari kuva mu bukene shanshiraho rero ati dufatiye rero ku murundi nk'umushomeri nyene kugira yihangira umurimo amahera 5,000 ku kwezi umugambi twawutanguye mu kwezi kw'indwi ubu tugeze mu kwezi k'umunani ni kuvuga amezi 8 hafi ariko ararangira kwinjira ni 40,000 kuko twese turangana aho rero nta muntu yemerewe kwinjira afise imyaka adakuze imyaka 18 kugira ngo abaze amategeko amugenga aho rero mw'uwo mugambi harimo ibikorwa twashyize byo gufashanya kuburyo abantu kugira batege imbere bazira gufashanya mu bibazo ni ukuvuga mu gushigikirana bimwe mu rurimi rw'igifaransa ngira bita assistance sociale ego aho harimo umuntu yitavye Imana harimo amamariage ivyo ni n'amarisika ashikira umuntu wari wese ashikira ikibazo rero gatwiyumvira ko twabifashanye umuntu agize mariage tukamushigikira umuntu yitavye Imana tukamushigikira twashyizeho limite amafaranga 200,000 kugira mariage 200,000 ku muntu yitavye Imana nko kumufasha nyene bya byo gukaraba n'ibindi kumbe mu kindi gihe kumbe tuzobiduza ako twafatiye n'umuntu agwaye ukwezi kurenga wariye muhira canke mu bitaro naho nyene kumushigikira amafaranga 100,000 nk'uko umuyobozi ati abahawe udukana canke arashira umurira kanaka hambavu yaho rero tugaruka tugafashanya no mu buryo bw'iterambere hagwiriyemwo abarimyi harimo gushobora kwiyungunganya mu gushobora barimo bararimatura basanga ku kivi tukabire ko barima kijambere no bakoresha imyavu ikirundi n'ishobora kugira bakuremo pH nkaza canke za makamba usanga abantu bataramenya kurima kijambere baguca tugwiza n'imbuto zirobanuye je nk'umugwiza mbuto cooperative ndongo yigwiza imbuto abo barimyi nyene abo bari muri association y'ibihumbi 5 warinze aba muri asosiyete y'ibihumbi 5 turamuha naho arima kuri gusa bamwereka n'ukuntu arima kijambere ntitumuha ibya gusa turamuha ariko nta muntu twaka naho tuba twayiguze naho twaka amafaranga yayo turamuha arima gusa kugera ku hegitari tumure kuna arima kijambere kuna kuramo pH abimenyereye arimye nk'amasezi 2 tuba tumusohoye uwacegenda kwigisha abandi ashobora kuza ari umwe bashobora kuza ari 10 bashobora kuza ari 30 bashobora kuza ari 50 mbere kubera abantu bakunze uwo mugambi rero n'abantu barimo baraduha amatongo kudufasha bene igihugu mu uwo mugambi nk'imakamba ariho abazungu y'amagiti ashika ku 15 n'umuntu ari hanze yaremeye ko ushobora gukorerana n'uwo mugambi nacyo nawe nyine asaba uretse twace no muri egirize ya hariya twabisha no mu magirize tukabwira abantu ko umuhamagaro wacu nacyasanga umukozi w'Imana muri egirize Pentecote no gukura abantu mu bukene kandi birashoboka burya ingufu n'umutahe nkakenera kamo n'abaguzatunga n'abanyamitahe yumva yuko burya umutahe wa mbere ni ngombwa umutahe ni paratike burya abantu baragira umutahe wa teori baragira umutahe wo kuvuga aho dusanga abagenda bose bamaze amashuri za kaminuza bicaye bicaye mu bisagara bakiyebura aho usanga bagiye muri za ngeso mbi z'ubusambanyi ibyo navyo Imana iravyanka bakaja muri za ngeso mbi z'ububeshi z'ubwegisikoro ariko umuntu yari yakubitere barimo ararima ivyarya barimo ararima ivyo ashobora barimo arashira mu ngiro wa mugambi wa leta mbyereta nkozi kandi agaca aronka wa mufugo acuronka amahera n'umuntu akora mw'ico yo ko umuntu yarimo ararima ibyo byose arimbura ibiterwa byera mu mezi 3 mu mezi 4 byose umuntu ararima irengarenga amatomati ipiripiri byose bifise amafaranga nuko bado bamugera no gwaruka uze turaho aho rurima ibyo byose twazi
ubuhinga bwo kubirima twabasha no kuronka ifumbire hama twagaruka gukuramo ramburusa n'ibyo twamuhaye yimbuye dutera kamo rero kandi aho turabona mu minsi dushora ibyacu tuzoba tudandaza ibyacu baruka ari n'ubujumba rudandaze naganira kamo igihe tworonka urwaruka rushika abarundi bashika umuriyoni bitabira uwo mugambi kubera tuba twaronka amafaranga ashika 5 miliyari ayo mafaranga usanga mu myaka 5 mu myaka 10 abana zoba ari ay'abarundi gutwara abantu n'ibintu bizoba ari iby'abarundi amayinisi bizoba ari iby'abarundi amavuriro azoba ari iby'abarundi hamwe imodoka y'iciyano gateye ya modokari yacu rero n'umuntu usanga imodokari 10 yari iz'umuntu ngo zirya modokari za kanaka aho bokumva ngo irahiye bavuga ngo ya modokari ya kanaka yahiye kandi naho nyine kumbure ibyo bikomeye byaba byavuye mu mifuko y'abakene neza cyane hajya ibihugu kugira bitere imbere James ko naciye muri Aziya, nca muri Europe, nca muri Etats-Unis, nca muri biteye imbere. Urabona nk'izi za TVC, zizare za Econet rero, za Rumitere, uyimaka musa mu Rwanda ya Rumitere. Abo bose n'abantu bagiye hamwe bagakora ikintu kizima. Barundi rero unoti ya 5 kugeza 5,000 irashobora guhindura Burundi bukaba nka Eden ya mirongo ine mirongo itandatu je ndazi mazoshira mu ngiro ndonse gwarukana ushika je nibashikira kuko naje nakunze ndi umurimyi jewe nta mashuri nagiyemo ngo nige muko n'umunsi ndatanga akazi niyo bituma ubu jewe numvise umuntu ari marambira ku makazi jewe ndamubwira ati ngo dukora ahubwo urongeze kuri tape yuko kwigisha umurimo bita entrepreneuria kwihangira umurimo usomye Matayo bambe abikora into abitese niko bambere gice kane ku murongo wa 11 havuga ngo dushire ko ibyacu twiyoroheje tutagira ico dukenya buryo umuntu gukora dushishikari gukora ibyacu n'amajambo akomeye mushire kandi mushire ko ibyanyu mwiyoroheje mutagira ico mukenye umuntu agiye gukora ibyiwereye kuko mwigihugu cy'u Burundi waye nk'umuntu ibintu by'umuhendo babidandaze aca agomba ko byishikiriza umuntu umuhaye amahera ngo yakoreshe canke butike canke ibintu imodoka usanga agomba icyo bita guconcora kugapfura ariko nta telefone yanje sinoyiba n'iyi sinoyiba n'amarari mw'isosi sinoyiba wenda byiba ari ibyanje ibintu birakwiye kuba ibyacu aho kuba ibya Karoli imodoka zitwara abantu n'ibintu zibiza capana kwabo niza volcano mengane abo ndabona abantu baje volcano zirakwiye umurundi wese ko umwagisoneri muri volcano ubundi akaba umwagisoneri muri banki mondiale ubundi akaba reka mvugize banki zacu BCB microfinance Kopeke abarundi tubakwiye kubigira ibyacu kandi birashoboka tugira amabanki yacu ama microfinance yacu amajasi y'imodoka zacu amamoto gutwara abantu n'ibintu byacu amavuriro yacu amabarabara yacu wewe wiyumvira wabonye abantu miliyoni bonyene batanze 5 ni 5 miliyari ikiba gisigaye n'abagestionnaire uyu munsi none gamuta kuva mutanguye mu kwezi kwa kwindwi niyo mwavuze ko mutanguye mumaze kuronka abantu bangana gute ubu tuvugana ku isaha turafise amafaranga miliyoni 4,880 yego urumva ko tugira dukwize miliyoni 5 abantu bashika 100 muramaze kuboneka oya abantu bagenda baracerwa aho naho n'abateye akamo yuko ukwezi kwa kabiri twotanga ibihumbi 56 twese banki ya microfinance yatwemeye ko ashobora kutufasha hazimwe babajeni bamaze amashuri mwe barabyitabira banki yaremeye canke microfinance ko yoduha 500 ku muntu 500 ku muntu abantu 200 urumva ko ari miliyoni 100 naho dukotizayo azoguma ari konsiyo mugabo urumva izo miliyoni cyangwa rutangira kwiyumvira umugambi twakora turaje kugira uturesitora tuzana bimwe twarimye harimo abarimye baca bazana bimwe barimye bashobora ku masoko abandi barimo barabidandaza abandi bashobora kubikoresha mu maresitora kandi aho rero nta muzodusigira ko dukorera mu mategeko ahone uyu munsi gamutama iyo mubahamagaye abo bantu
n'abari mu ntara zose igihugu cyose hari abagiye bambaza ati mbega tuzogira inama gute bugiye wagomba mu bintu jewe nanka amanama yateshejwe we yumvire kuja mu nama ya 5 ugaca konsoma 30,000 nk'ubu tuguriye inama mu Kayanza niyo fondasiyo iri niyo yabereye mugaba usanga abantu benshi bari muri za Rutanahonja gukorera Makamba ugasanga abantu barimo baritabira bo mu Cankuzo none nk'uvuze kuri inama Bujumbura bose bazi urumva ko bitoshoboka mugabo ibishoboka iciza nuko ayo mahera yose aja kuri konti nuko indongozi ziri imbere bazitsigira ayo mahera kurave kuri konti n'abantu batatu batereza gusinyako urumva rero kuri sheke urumva rero nkaje nk'umuvizioneri zishobora kwemera yuko uwo mugambi ugenda ukogo abantu bawonone kuko rero na koperative isanzwe ubu kwinjira ni miliyoni 9 koperative yiwanyu yitwa Centre de Production de Semences du Burundi uciye kuri Google ukandika iryo zina uca uyibona nivyo narabonye hariho murafise site web yego nayo nyene ubu yiramaze kubamwo abagisiyoneri bagera ku 49 rero twituguruye imiryango ukwezi kumwe kugira ngo umuntu ashobore kwinjira dukwira abantu 70 iyo nayo kuri izo miliyoni 9 kwinjira ni miliyoni 9 imashini imaje aho turima mbere n'aba bantu twigisha ubwo baze tubaho barima biri muri iyo Centre de Production de Semences du Burundi nyene kandi abo nabo nyene no muyo ya 5 nyene barimwo yurumva ko rimwe mu abantu mugaba abamiliyoneri harimo abantu bafise ama etage harimo abantu bafise imitugu itwara ibintu harimo abantu bize comptabilité harimo abantu bakora mu mabanki harimo abantu bari hanze urumva ko turubaka Burundi dukorera Burundi n'abadiaspora naje namandati akamati yacu mu abantu mu myeze guha abantu ibyagusa ubona pamu zarugaye aho bamenyere gukoresha amaboko ya wa murongo nasoma mu Thessalonike ba mbere gice 4:11 ujikora cyane nituhamagariye je nabonye umuntu w'ikimuga akora no muco zabonye umuntu w'ikimuga agendera kwigara kari nyonga kagenda ibirometero bibiri usanga umuntu yari yaramaze yaramaze imanite agaca avuga ngo ndashomereye ngo nabuze ico nkora kandi afise amaboko ugasanga afise telefone WhatsApp kuri Google kirikora ibintu by'ibiterasoni kuri Google kandi iyo telefone yo nyina ari umutahe icyarize umugambi wo korora ingurube korora inkwavu nibatse abantu korora udabisazorora aze tumwazorera n'ibyatsi zijya wa mwavu aca urimisha ari n'abakunda kuvuga mutama ngo ujico mu mutahe no ca nkora ibi hama abandi nabo bakavuga ngo uwo bafasha mugabo by'ukuri wezanga uwo muntu we ntanakimara atangura hari n'abaca bavuga ati none umuntu n'umufashiriza ahageze jewe na jewe sinkeneye umuntu yoma amahero muri ya leta jewe mu amahero muri yaje noshinda yagura ahantu hari amatongo ngaca mpamagara abantu ati muze muri amatongo je sinkeneye etaje y'Ubujumbura je sinkeneye vewiti oya nukuri jewe nukuri nkeneye imodoka zitwara ibintu nkeneye amahero datanga kazi jewe nkeneye kugira creation y'akazi no kuvuga we ni wipfuza itunga ridatanga litagira ico rimarira abantu ko Imana biragahera kabisa je no mu rugi wanje ivyanye yabona dusangira hari n'abantu benshi ndabari ibice 95% n'abakora mu ndemiro bakora tugabura ndabahimbuto tugabura nabo bajane wabo bashobora cya kivugo ca leta umunsi wose ugira amafaranga n'umuntu wange ico burya kandi aho mbere bituma abantu biyongera mbere naciye nsanga amakoperative menshi yo muri iki gihugu nayakora leta gusa rimwe na konsoma leta ngo yaho aharima ikibaha n'amafaranga kandi ukaba wumva ngo buri sezo ko twahombye no by'ukuri haki umutahe wa mbere ni ingufu kandi ibintu wikorera ukavunikira ntubyaya ko urabishora neza cyangwa ukabijya ariko ibyo umuntu yibye acashora abyonona kuko bari byaguze ni wavuga niba cyo byagusa bitera genge bukane bitera ubwenge bitera ubumenyi reka kumburengera ngo tubwire abari baradukurikira haba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube hose turabasigiraho nimero ya Mutama Karoli kugira ngo abaza kumva bashimye umugambi wawe baca bakuronde cyane kira mu kurangiza bari kwintera kamo ugwaruka gwacu aho ruri mu mpande zimwe z'isi abari muri Aziya abari muri Europe abari muri za Kenya za Tanzania za Qatar za
cya gihugu bajamwo muri za Serbia. Serbia ku by'ukuri nibaze mbere yagezeho amahera barungi yabo baze barayarungika yarunge mu buryo bwa none barafise abantu b'iwabo bagenzi babo dufashanye amahera aba yacaho kuba yakarore jewe maze imyaka 56 ahubwo sije ndayimaze iyo myaka iramaze kuko imyaka igenda itumara sitwe tuyimara yo igumara iyi myaka ntihagarara yo iradukonsoma itumara kuko ivyo nakoze ntawe nzobijana uno munsi ndashobora gupfa mugabo ivyo nabivye bizoguma mu bantu no munsi ndimo nagira kireyasiyo y'abakunzi je nama ndagenda ijoro je umuntu wese arimo arampiga ngo aba ari umuntu w'umwasi w'igihugu ari abantu bigeze kumpiga bakamfunga bakagira gute bambora ukuri rero ntigusha ukuri kuguma ari ukuri nkaca ndangiza nshimira leta ukuntu ibintu atera kama abantu ngo bakore kandi nkaca nsaba iyo leta nyene leta mvyeyi leta nkotsi cane cane nyene icubahiro umukuru w'igihugu arongoye leta naje ndafise icyo noterera nk'ivyiyumviro aho iyo leta irahamagara abantu bafise ivyiyumviro vyo guteza imbere igihugu ntihaba umugambi w'abantu bafise ivyiyumviro vyo guteza imbere igihugu ni ukuvuga cane cane n'abandi babandi bamaze kugira ivyo bakora bigaragara neza cyane kandi abantu cyane cyane isi uno munsi ahigeze isi ugaruka kwacu n'ugira amarushereshe ugira amarushereshe ugasanga barimo baraja kuri Google barondera ibintu by'ubusambanyi ibintu by'amafilime barimo bararondera ngo za Rakidube yapfuye barimo barondera ngo ja Manchester ngo bakiyumvira aho ibyo nabyo ni byiza n'ibintu abasore n'ibyo bakwiye ariko cyane cyane barakwiye umufuko ugira amahera n'umuntu uronka ico urya ibyo nabyo biva mu nguvu zacu nukuzisimera amasoko yose n'amazi kandi burya uburimyi ni ikintu leta yamara yaravuze ko 90% batunzwe n'uburimyi abo 90% rero n'abantu ubwo burimyi ni ikintu ugenda ugaparatika ugacurima ibiharage ugacusarura mu mezi 3 warimo ibiraya mu mezi 3 ugasarura cyane mu gwizambuto cananga imbuto microfinance nayo bavuga ko amabanki ngo yimye amahera barimyi bagaca bavuga ngo amariske ahubwo abo barimyi nyene nibaze tuje hamwe bavana ibyo 5 twimbura ibyacu tunabihingure tunabishore tunabyidandarize igihugu cose none koko nyene burya Mutama amabanki nkunze kumva n'ubundi abarimyi iyo bagiye kwitura ntabumva ahubwo jewe biranantangaza kuko wagomba ubudandaza ivyarimwe uwuhingura ivyarimwe uwexporta ivyarimwe uya transport ivyarimwe amaresitora amasoko yose adandaza ivyarimwe ngaho usanga hagati y'umurimyi n'umukonsumateri harimo umukomisiyoneri umudandaza burya n'umudandaza adandaza ivyarimwe umurimyi nawe yarakwiye kudandaza yarakwiye kuja muri banki bakamuha amafaranga kandi umurimyi ngatembera iburaya ngatembera aziya ngatembera ikazimi nta n'ishuri na rimwe niyize umuntu uje avuga gukana kandi yize kwiga ni kimwe gukora n'ikindi kandi burya ingabire ziruzuzanye Imana yabahaye ubumenyi abandi baha ubwenge ndemanwa abandi baha gukora ibintu paratike abandi baha kudandaza abandi baha ingabire zitandukanye izo ngabire rero ziteranya zigaca zivamo umusaruro ukomeye cyane kuko ingabire yawe uyinyegeza niko uri muri iyo kandi umuntu ingabire yanjye ndayishira ahabona urumva avuga ati ndi umushomeri yashaka ze ndamusanga atagira ifaranga n'imazanye ingufu kuko ndazi mu mezi arazoba yimbuye atangira kuronka amafaranga agura urukwavu agura inkoko amagura ingurube amagura inka amagura igare amagura moto amagura imodoka nuko umuntu agenda arakorana je naho nahereye yego Mutama Karori sinzi nyimba ataco kurangiriza ko tworangiza ikiganiro kandi ndabashimira ukuntu mukunze gusangiza ubumenyi mukamotiva cyane cyane urwaruka murakoze namwe uzobangira n'ibyo mwavuze ko muzoshaka inomero hanze rero urwaruka namwebwe namwe nyine mugere mutera ka mugwaruka kuri 5 y'umuntu ubu n'uno munsi umuntu yotanga 60,000 naca amamagara ndatejo zinduka cyenda guhahura imanda guha imbuto ndaguha umwavu w'ikirundi n'ukizungu ucurima mu mezi 3 ibirije by'ibiharage bivamo ibiro 100 itoni renga ibirije by'ibiraya bivamo itoni renga y'ibiraya ibiro 2 by'ibigori
biryo bita ngo nitobura canke panale sengani turuka bivamwo amafaranga arenga 500,000 umva rero umuntu aciciye aretse amaboko ngo ndashomere naguma ashomeriye nyene bimuvako birimo biramuvako aho kurima turahavise n'ubwo naho boza abajeni majana bitura aho turima. Okay, murakoze cyane n'abariko baraturaba namwe turabashimiye uza kumukenera twababwiye nimero muze kuziraba munsi y'ikiganiro ibisigaye ibyiza nk'ibo bibonye bucu bisangiza inshuti n'abagenzi. Bye bye. Mu gace katubarangire uyu munsi tubarangira urupangu rushasha ruri muri quartier Katunguri iruhande ya Carama kabarungana na are zinini nusu kandi rufise dokima zose. Urupangu rurimo inzu ifise 3 chambre na salon nini nziza cyane ikagira douche na toilette mu nzu hakiyongera ko bariza nziza cyane parking na annexe zibiri amatara n'amazi byose nta kibazo. Ikindi rero hari ikibanza kitari gito gisigaye cyo kubakamwo kandi ibarabara rirahashika neza cyane. Hano hantu rero hakeneye 120 miliyoni y'amarundi yonyene ariko abari kure ntibayaga. Karibu cyane ntutunaniranwa.